kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Rusama umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza imwaro mu ntara ya Gitega kuri dogere Celsius 12. Inyuma y'umutaga hitezwe naho nyene ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke kuri dogere Celsius 31. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zibura umunota umwe z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zibura iminota 2 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Hengenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.